zisambuke kandi abatazihagurukiye abagumye biryamiye basanga urugo rwasambutse. Iseze niho numvise Murundi yabwiye ngo ingabo z'u Burundi ziritegurira kuza guhagarikira umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kubera ngo byabuze bakeneye baza guhagarikira umutekano. Kubera Abarundi nayo babituma ngo bagira bagende kubafasha. Igwirana ry'amadini irayobeza benshi. Mbere ugasanga kenshi intumbero y'abashinga ayo madini n'abayatwara si ukugira ngo abantu bamenye Imana, bakunda Imana kandi bakundane. Usanga aho barukondera inyungu n'amaronko. Hari umwete kumbwira no ko yabwiye umukoresha ngakeye cyane cyane abakiri bato bobo barabura imbuga n'imbwebe, bakabura inzira bocamo kugira ngo bubake ubuzima bwabo, kuko ababwije kubaha akarorero keza ko kugira ingeso nziza n'imigenzo myiza n'ubuntu, ahubwo aribo bataye ubuntu mbere badatinya no guhemuka. Haleluya, haleluya. Imbuto n'ijambo ry'Imana, umuvye nawe ni Kristo. Umwemera wese azoramba myaka yose. Haleluya. Yozefu umuntu w'intungane. Yozefu umuntu w'intungane. Turacyari mu ijambo ry'ihangiro ngo Yozefu vyuka. Ijambo ry'ihangiro twatoye twihweje ingene ibihe turimo bimeze, ingene bikeneye ko abubatse bikangura bagahagurukira kubaka ingo zabo n'imiryango yabo. Ibihe turimo ni ibihe vy'ihindagurika n'izungagirika bishobora gutuma abantu bazazanirwa mbere bagata umutwe. Byongeye kandi ugutituka kw'imigenzo gutera kongerekana ku buryo abubatsi ingo babwirizwa guhaguruka kugira ngo ingo zabo ntizisambuke, kandi abatazihagurukiye abagumye biryamiye basanga urugo rwasambutse. Ni muri iyo ntumbero rero twabateguriye inyigisho bahaye ihangiro Yozefu umuntu w'intungane, kuko ukuzana ubutungane mu rugo nivyo bituma urugo rukomera. Kugira ngo muzane ubutungane rero mu ngo zanyu, ngibi ibintu bine nashimye kubabwira. Icyambere, igihe cyo kwikangura. Igihe cyo kwikangura. Bwa kabiri, hagurukira ubuntu bwawe. Hagurukira ubuntu bwawe. Ubwa gatatu, hagurukira urukundo. Hagurukira urukundo. Ubwa kane, hagurukira ubutungane. Ngira naho nogezaho mwese mwamaze kumva, nako si mwese, benshi bamaze kumva. Kubera abatumva n'ingoga, reka rero nsigure kimwe kimwe. Igihe cyo kwikangura. Paul Mweranda ati, bene wacu, musanzwe muzi igihe turimo ukuntu kimeze. Ubu rero harageze ko mwokwikangura. N'Abaromani 13:11. Ubu rero harageze ko mwikangura. None ibihe turimo bimeze gute? Ibyo Abaromani barimo barabona ibyari by'icyo gihe. None twebwe icyo gihe turimo kimeze gute? Itegereze namwe, kanura mubone ibihe turimo ingene bimeze. Turi mu bihe ibintu usanga biriko birononekara mu byerekeye imigenzo n'imigenderanire. Mbere ugasanga abantu ntibakigendera iteka ry'ubuntu.
mwiweje mu by'intwaro y'igihugu amategeko na demokarasi ni iki mu miseze niho numvise Murundi yabwiye ngo ingabo z'u Burundi ziritegurira kuza guhagarikira umutekano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ngo byabuze bakeneye baza guhagarikira umutekano kubera Abarundi nayo babituma ngo bagira bagende kubafasha mu by'intwaro y'ibihugu ukwitwararika ineza y'abatwagwa bigenda bigabanuka kubera umwina w'amarongo n'umunaho w'amafaranga. Ibyo murabibona mwebwe mu by'imibano n'imigenderanire y'abantu, umutima wo gufashanya no gukora ineza bitera bigabanuka kubera benshi bashira imbere kuronka inyungu muri byose. Ibyo murabibona mwebwe. Imigenzo n'imico myiza bitera bitituka kubera abatari bake aho gushira imbere kugira ubuntu n'iteka bashira imbere inda. Ibyo mwe murabibona. Mubiraba indero no kwigisha amashuri n'amarerero, abigisha batari bake aho gushira imbere gutanga indero nziza n'ubumenyi bukwiye bashira imbere inyungu barondera muri icyo gikorwa, bashira imbere inyungu barondera muri icyo gikorwa, bagakora nk'abacangero bobwijwe gukora nk'ababyeyi. Ibyo murabibona mwebwe. Abantu batari bake ntibagitinya guhemuka ngo batunge byinshi cyangwa ubukuru bubazanira amarongo. Hari abadatinya guhemuka no mu by'ukwemera nyene murirade neza. Igwirana ry'amadini rirayobeza benshi, mbere ugasanga kenshi intumbero y'abashinga ayo madini n'abayatwara si ukugira ngo abantu bamenye Imana, bakunda Imana kandi bakundane. Usanga ahubwo ari kurondera inyungu n'amarongo. Ntabwo mwese kumbwira yuko yabwiye umuntu ngo tesha ndakeye ngurakeye. Ibyo byose bituma muri iyi myaka turimo abantu bazazanirwa bakabura icyo bafata n'icyo bareka, cyane cyane abakiri bato. Abakiri bato bobo barabura imbwa n'imbwebwe, bakabura inzira bocamo kugira ngo bubake ubuzima bwabo, kuko ababwije kubaha akarorero keza ko kugira ingeso nziza n'imigenzo myiza n'ubuntu, ahubwo aribo bataye ubuntu mbere badatinya no guhemuka. Uyu munsi rero harageze ko mwikangura, mubone mukenguze ibihe turimo, mumenye ingene namwe muhaguruka mukavyuka kugira urugo rwanyu ntimuze musange nabwo rwahemutse kubera kwishima gusinzira. Abubatse rero mutikanguye mudahagurutse, murashobora gusanga urugo rwanyu rwinjiranywe n'ibyo byiyumviro by'ibihe turimo. Urugo rwanyu rugatangura guhuha, mbere rugahubuka rugasambuka. Ibihe turimo ni ibihe byo kwitegereza, byo kwikangura, byo gukanura, byo gushishoza cyane, le discernement. Kuko tutabigize ibi bihe ntibishobora kubijabuka tutaguye mu kantu. Ngicyo rege cyo kwikangura ku muntu azi ubwenge. Ingingo ya kabiri, hagurukira ubuntu bwawe. Hagurukira ubuntu bwawe. Uyu mugabo we Yosefu yari umuntu w'intungane. Uyu mugabo we Yosefu yari umuntu w'intungane.
tuvyumve neza Yozefu yari umuntu. Ubuntu niryo shingiro ry'ibindi vyiza vyose dushobora kuronka. Ubuntu nibwo bugize umushinge w'ayandi mateka yose dushobora kuronka. Ubuntu bubuze ibindi byose bica bibura shingiro. Ubuntu nabwo sukugira ishusho y'umuntu, no kugira ingeso runtu, ico bita les vertus. Les vertus. Quand on dit de quelqu'un qu'il est vertueux, nous kuvuga pardon, afise ubuntu. Kandi hakubura n'umuntu yambaye ishapure igera ku birenge, agira urumenyetso kuva mu ijuru gushika mu byahe, mugabo atagira ubuntu. Wofumura n'utarabati mugafise. Nibyo cyane si yewe ngo hitamo ufise ubuntu. Ako mura n'umuntu yambaye ishapure iva ku mizozi gushika ku birenge, akagira urumenyetso kumusaba kuva mu ijuru gushika mu byahe, mugabo atagira ubuntu. Ubuntu nabwo bushingiye ku ngeso rundu zine, arizo bita les vertus cardinales, arizo twigishwa n'inyigisho ya Eklezia Katolika, bita Catéchisme de l'Église catholique, inomero 1885 gushika ku nomero 1889. Ndabaye icyo gitabo nizo nomero kugira ngo kubwisomero. Catéchisme de l'Église catholique, no kuvuga inyigisho ya Eklezia Katolika, inomero 1885 gushika ku nomero 1889. Mu ncamake izo ngeso runtu ni zine. Iya mbere bayita ukwiyubara, la prudence. Iya kabiri bayita ukwigerera, la tempérance. Iya gatatu bayita ubutungane, la justice. Iya kane bayita ubukomezi, la force. Ukwiyubara rero ni ingeso runtu, iyo ya mbere kwiyubara. Ni ingeso runtu ituma umuntu agira ubwenge bwo gutohoza ibihe byose, ibintu bibereye bizanye neza kuri we no ku bandi, akamenya no gutora uburyo bubereye kandi butunganye bwo gushika. Uyo ni umuntu afise ingeso runtu yo kwiyubara. Udafise iyo ngeso ikimuranga, yahuruduka akabikigwa rudubi mu byakora n'ikirogorogo mu byavuga. Ingeso runtu ya kabiri y'ukwigerera. Ukwigerera ni ingeso runtu ituma umuntu yigumya, akageguza ntarenze urugero mu bifungurwa no mu binyobwa no muri ibyo bintu byose biryohera umubiri. Abarundi bakunda kuvuga ngo umuntu w'umutima, umwana azi kwigumya abavyeyi bamanga ujya mwana ari umutima, sibyo? Utazi kwigumya nawe agira umutima, ni ndamukara. Mbere bavuga ngo afise umutima muke, hariho n'irivuga umutima muke. Udafise iyo ngeso y'ukwigerera agenzwa n'agatima k'umunoho w'ibintu, akabaganzwa n'imwe, akabimboreka, akabigihungu n'ibindi bibi byose mushobora kwiyumvira ku muntu yarekuye amafire yose. Ingeso runtu y'ubutungane ni ingeso runtu ituma umuntu yamana ishyaka ryo guha Imana n'umuntu wese ibyo yagenewe. Yamana ishyaka ryo guha Imana na zina muntu wese ibyo yagenewe. Murabyumva neza? Ishyaka ryo guha Imana na zina muntu wese ibyo yagenewe.
guhera ku bintu gushika no ku mwanya. Hariho batazi yuko Imana tuyirenganya. Imana irafise duwa ku mwanya, ku mwanya wayo. Imana irafise umwanya yateza kuronka. Umugore afise umwanya yateza kuronka guhabwa n'umugabo. Umugabo afise umwanya yateza guhabwa n'umugore. Abana bafise umwanya yateza guhabwa n'ababyeyi. Ubutungane ni uguha Imana na sina muntu wese icyo yagenewe, icyo afitiye uburenganzira. Udafite iyo ngeso nziza rero arangwa no kuba umuntu agunga abandi, arenganya abandi, biryarya, wigisuma, anyuruza n'ibindi byose mushaka kwiyumvira. Ariko ufite iyo ngeso nziza we arangwa no kuba umuntu w'umutima ugororotse, no kuba umuntu w'ingingo mu migenderanire yiwe n'abandi. Iyi ngeso runtu igira kane ni ubukomezi, la force. Iyo ngeso runtu ituma umuntu agumya umutima kandi akumira ku ibanga n'igihe ibintu byaba bigoye. Uyifise arangwa no kuba intwari n'umutinyutsi, akemera kubabara mbere no kugorwa, akemera mbere no gutanga ubuzima bwiwe, agwanira ineza n'ibitunganye. Utayifise wewe acikikijora umuhemu, y'ibintu bigoye acahemuka, mbere ikenewe akagoka, akemera guta ubuntu kugira ngo ntababare, ntakene, ntagorwe. Uyo ntagira ubukomezi, nikijora. Izo ngeso runtu uko ari zimwe nizo zigize umushinge w'ubuntu. Ibindi byiza byose, ayandi mateka yose azashingira kuri zo. Muca mutegera mbere n'iri jambo Imana yavuze mu ntango y'irema ngo tugire umuntu. Igaca yongera ko ngo tumwishushanye ko ase natwe. Uwimana izishushanya ko n'umuntu, nuwabanje kuba umuntu. Tugire umuntu hanyuma tumwishushanye ko ase natwe. Tugire umuntu hanyuma tumwishushanye ko ase natwe. Imbere yo kumwishushanya ko ase nayo, Imana ibanza kuvuga ngo tugire umuntu. Inema zose n'ingabirano zose Imana izomuha ngo ase nayo bizoza bishingira ku buntu. Ukino n'izo ngeso runtu twazishikira gute? Nta n'umwe azivukana, tuzishikanwa ko n'indero. Nta muntu n'umwe avukana ingeso nziza. Ndabisubiramo muratumva neza, izi ngeso nziza nta muntu n'umwe azivukana. Izi ngeso runtu nta muntu n'umwe azivukana, nta n'umwe kiretse uwasama atagicumu n'uwazivukanye uriwe. Tuzishikanwa ko n'indero. Indero duhabwa n'indero tuba twebwe nyene. Ubwa mbere indero duhabwa mwese murabizi, nta mwana avuka azi kwiyubara. Muramubona, nta mwana avuka azi kwigerera, nta mwana avuka afite ubutungane cyangwa ubukomezi. Nta n'umwe. Kubera impengamiro ikomoka ku gicumuro cy'inyanduruko, umwana ashaka gufata byose, ashaka kurya byose, ashaka kunywa byose, kandi umwana abasanzwe yararekuye amafire yose. Ibyo ni mubizi. Umwana ntaba arekuye amafire yose, nta mafire afata. Umwana yose ararekuye. Utabibishije biragusha.
izi ngeso nziza rero ntazivukana. Ababyeyi n'abarezi beza nibo bamwigisha kwihatira kugira ingeso nziza, mbere rimwe na rimwe bikenewe bakanamuhambarira cyangwa bakanamuhana kuko agomba kuguma akora ibimutesha ubuntu, kuko agomba kubaho adafata amafiye. Buhoro buhoro rero umwana agategera ko kugira umuntu ategerezwa kugira ingeso zimugira umuntu. Kubw'iyo ndero ababyeyi baza baramuha, mbere bikenewe bakamukarira bakanamuhana kugira bamugire umuntu. Iyo ni ndero ahabwa, ariko hariho n'indero umwana yiha wenyine. Hariho indero twahawe n'ababyeyi, hariho indero twiha twebwe nyine. Umwana amaze guca ubwenge aca abandanya kwiha indero wenyine, agakomeza kandi agakuza za ngeso runtu yarereshwa, gushikaho n'abamureze bahimbazwa mbere bagatangazwa n'ubuntu bwiwe. Ibyo nabyo abihabwa no kwimenyereza kurwanya impengamiro mbi y'umubiri wiwe imukwegera mu kwirekura. Impengamiro mbi y'umubiri wiwe imukwegera mu kwirekura. Uko uwo mwana amaze guca ubwenge ayirwanya, akagwanya iyo mpengamiro mbi, akihatira kubaka no gukuza no gukomeza za ngeso runtu ababyeyi bamwigisha cyangwa bavukana cyangwa abandi barezi, mbere akarenzaho n'aho bari bageze. Nibyo bituma uyo mwana agira ubuntu, gushikaho n'ababyeyi bashobora kumutangarira kubera babona ko ageze ku rugero rw'ubuntu nabo nyene rubigisha. Iyo ababyeyi bamuhaye akarorero keza k'ababyeyi, niko gatera intege umwana. Akarorero keza k'ababyeyi, akarorero keza k'abarezi, akarorero keza k'abakuru abari imbere yiwe, ako karorero keza niko kamutera intege, bigatuma nawe yihatira kurwanya impengamiro mbi yiwe. Iyo ata karorero keza bamuha, ubona umwana nawe acakura. Umugabo umwe niwe sinzi umwuka wamucorotse, aca mugabo ndagatikuye. Umwana nawe agaca yavuga ati umunsi umwe mbere abashyitsi bari mu nzu, kubera uwo mugabo atibigereye biramushikira biramucore. Hanyuma ntacyo yavuga, mwana jamwe ko baba wibagiye ega bagatikuye. Muca mutegera igituma umuntu avuga ngo ubuntu buriha. Muca mutegera mbere ingene muri iri jambo ngo tugire umuntu, Imana itwumvisha yuko dukorana nayo mu gikorwa cyo kugira umuntu, ni ukuvuga mu kumuha indero no kuyiha indero. Twebwe tugira umuntu, Imana ibivuga ibyibwira yonyine kuko irimo batatu, ariko ibivuga ibikubwira nawe wowe. Imana yakubwira ngo tugire umuntu kuko urayifasha kugira umuntu, ibikubwira kandi ku bana wewe wibaruka, kuko bajya abana wibaruka Imana urayifasha kubagira umuntu. Tugire umuntu, tugire umuntu. Umuntu ntibuvukanwa, icyo umuntu avukana ni ugushusha n'umuntu. Batamuhaye indero y'umuntu arashobora kuba igikoko gisanzwe, nako dati igikoko cyo birapfuye. Umuntu ashobora kuba mu nyuma y'igikoko. Tugire umuntu. Muca mutegera kandi ingene mwebwe ababyeyi mufise ibanga rihambaye kugira ngo abana banyu bazoba abantu, ntibabe udukoko. Mbere umuntu yitegereje muri iyi myaka, urashobora kwitegereza umwana ugacubona ababyeyi. Rero
urabye umwana imigende yiwe ufashe igihe muri tegereza naho ababyeyi ubutabazi ucumenya aho ubuntu bwabo bugera. Niba ufite nawe ntuboneke ni ukuvuga ko uyo mwana batitwarika ku muriro. Ubu je mpora nitegereza abana nawe babwiye ntimwabagenda bitegereza. Ndabona muri mwebwe abana b'abantu n'abana ari utudese anime. Ndabona abana muri byo bameze nk'utudese anime tout à fait. Uravye umwana ukarabana dese anime ucobitangira. Kuko uyo mwana ababyeyi aho kumuhinde bamureresha dese anime. Ujya kumaraba, ujya kumayumviriza, ujya kumakurikira umwanya wose ababyeyi nabo aho rero bamwikuye bamuhizo dese anime kugira ngo nabo bikorere ibyabo. Ibyo byabo bakora ntawe utujyanye. Umwana arize akira agenda urara televiziyo agashaka kugura kubikamo dese anime genda urara buhoro umwana ugasanga ni dese anime. Nari Imana yakubwiye ngo tugire dese anime tugire umuntu. Nicyo gituma kugira ngo Imana ndayifashe kugira umuntu mu bana mfise nuko jewe nyene mbanza kuba umuntu. Wewe nyene ubanza kuba umuntu. Umuntu atanga icyo afise ntawe ushobora kugira umuntu nawe atagira umuntu. Yozefu yari umuntu, yari afise ubuntu. Muri ibi bihe turimo rero hari abakunda inda itabuntu. Angomba kuko inda y'indya cyangwa inda y'inzoga. Hari abakunda amahera itabuntu. Hari abakunda ubutegetsi itabuntu. Hari abakunda amaraha n'ivy'umubiri itabuntu. Wewe Yozefu, kuko Yozefu tuvuga ngo byuka ni wewe. Wowe Yozefu nawe Yozefina byuka uhagurukira ubuntu bwawe n'ubw'abana bawe baba abo wabyaye cyangwa washinzwe. Imana ishaka kuyifasha kubagira abantu. Iguma ikubwira iti we Yozefina byuka tugire umuntu. Hanyuma tumwishushanye ase nawe. Mugabo Imana ibaka tumwishushanye ko nawe bikuraba niba waba ufite ishusho y'Imana. Niba usa n'akabare ntumwishushanye. Niba usa n'irigara ntumwishushanye. Ingingo ya gatatu hagurukira urukundo. Hagurukira urukundo. Mariya nyina wa Yesu yari yasabwe na Yozefu. Yozefu yarasabye kuko yarakunze Mariya mwene Yohakimu na Ana. Aramukunda urukundo rwiza kandi gukura. Muri ibi bihe turimo urukundo rubangamiwe. Rukabangamirwa n'abafudika, abangushi n'abaguvyi. Ndabatumiriye mwese gukirurutsa umutima n'umuzirikanye dukundire Yozefu atwereke urukundo icyo kandi atwigishe no gukunda. Kumenya urukundo icyo kumenya gukunda n'ishuri. Kumenya urukundo icyo kumenya gukunda n'ishuri. Mfata ibintu bibiri Yozefu atwigisha twomera ko icya mbere no gutangarira, bwa kabiri no kwitangira. Ubwa mbere gutangarira, Yozefu yasabye umwigeme yavuga ngo bizoshoboka bite ko ntari bumenye umugabo. Uko niko mwigeme Yozefu yasabye yavuga. Luka 1:38. None ko Mariya yaraganiye Imana kutazigera amenya umugabo. Ni ukuvuga kutazigera arangura amabanga mpuzabitsina kubera ko yeguriye umubiri wiwe Imana. Kandi ibyo Yozefu yamusabye abizi.
bari barabisezeranye nk'uko umweranda Toma w'Akwino umwigisha mukuru mbere umwigisha kaminuza muri Eklesiya niko twamwita umwigisha mukuru w'ira kaminuza muri Eklesiya nk'uko bivuga mu byo yanditse yita ubusidi bwa Bikira Mariya ikigabane cya 4 akarongo ka 3 avuga ko Yosefu na Mariya bari barabisezeranye ko Mariya yaraganiye Imana ubusudi Yosefu nawe yari yarasezeranye nawe kwibda zo byubahiriza kuko nawe yabyemera kandi kuko nawe yoba yari yarasezeranye niko tudusha tubyumva kuko ntiwozana umugore yaraganye ko atazigera ajyamana n'umugabo we nawe ushaka umugore mujyana ibyo murabyumva ushaka umugore mpuzabitsina mpuzabitsina amen mutakoresha muri kuva uraza ko hari muri kuva baramaze kwegura umuriro wabo wewe ujya ahantu inkumi zikorana none Yosefu uko gukunda akaresha agapfa akitegurira kuzaniwe umwigeme avuga ngo bizoshoboka gute ko ntari umenye umugabo umwigeme atazigera arangura amabanga y'abubatsi atazigera yegera none Yosefu ubwo rukundo yamukunda ni nyabaki aha niho nyene twigira akabanga k'urukundo nyabo aha niho Yosefu aduhera akarorero kandi akatwigisha no gukunda by'ukuri Yosefu yarakunda Mariya umuntu ntiyakunda igitsina cya Mariya Yosefu yakunda Mariya umwigeme w'Imana ntiyarondera umubiri wiwe Yosefu yarakunze cyane Mariya kubera icyari ntiyamukundiye icyo azomuha niho muri ko murabikurikira ubuntu bwa Mariya n'ubwerana bwiwe nibwo Yosefu yabonye nibwo Yosefu yashimye nibwo Yosefu yakunze ntiyakunze igitsina ntiyakunze umubiri ntiyakunze ibyo Mariya azomuha yakunze ubweranda n'ubuntu bwiwe nibwo yabonye arashima nicyo gituma aho amenyeye ko imbanya afise yamuka kuri mutima mweranda yaciye yemera kumuzana iwe kuko yumvise ko icyo yamukundiye aricyo ubweranda n'ubuntu bwiwe atabutakaje nguko urukundo rwiza kandi gukuri bavukanye nguko urukundo rwiza kandi gukuri ni ugukunda umuntu aho gukunda igitsina ni ugukunda ubuntu n'ubweranda bw'umuntu aho kwifuza umubiri wiwe aho kwifuza icyo iyo muntu yomba urukundo rw'ukuri nururaba umuntu aho kuraba igitsina aho kuraba umubiri kuko ibyo birasaza birahenda birahera none umubiri ntusaza igitsina cyo ntigisaza abagabo barabizi gusumba abagore igitsina kirasaza gushiraho kiba umushamba wakoze igitsina rero uba usanga mutambuye inzira urukundo nyarwo nurubakugwa n'ingeso nziza z'umuntu zituma tumutangarira tumusonera dutangarira dusonera umuntu ubwo nirwo rukundo nyarwo kandi gukuri nico mu Gifaransa bita estime
l'esprit y'urukundo rukukuri iyo rurimo estime icyo bita urukundo sans estime sivyo bishobisho biherana n'amezi 28 gushika 30. Ibyo nibyo umuhinga mu byerekeye iby'ibitsina Olivier Florent yatwigishije ngaha igihe atanga kwigisha n'umugore Marie Noël ngo le sentiment amoureux bijya bishobisho no mu bintu bibira kwamanga niyo kuyangana cyangwa umuntu ibya bizabatera ubwoba imara amezi 28 iyo biteje ngo amezi 30 nico gutuma mubona ingo z'abantu bubakanye urukundo rutari muraba après 24 mois utangana Mchabihi, mwaka tangwa kwa tena jana kwa Yakobo, nani ni Yohana? Tena jana kwa Yakobo lina, nani ni Magdalene? Urukundo nyarwo nuruvyugwa n'urweze rwo guhura n'umuntu afise ubuntu n'ubweranda butwubaka budutuma natwe dukura mu buntu no mu bweranda. Umuntu mubuye afise ubuntu n'ubweranda ukumva igende nawe agufasha gutera intambwe y'ubuntu n'ubweranda uyo ubwo n'urukundo gukuri kuko rufatiye ku byo washimye muri uyo muntu umutima afise ubuntu afise ubweranda afise ubutungane afise bukubaka nawe ugatuma nawe utera intambwe mu buntu no mu bweranda. Abukora igeze kundangambira unashaka impamagara umugabo umwumvise ko bitera kugirira ibyo ntamwumvishije je wewe witamwumvise wowe nije no bishobora umugore wiwe tena ngo imyaka 10 irangeze atandari ngo niyumva mugabo ubwenge bw'urukundo ambye niba iyo myaka iheze mu bantu mutaragira ubwenge nuko amakosa ari guhaha niho baragafite yo kiba yari mu muzi acabashaka namenye wewe banzwe mwerana umugabo wawe niba azogusagasagira kugira ngo mugire ubwenge kuko adashaka guhomba ayo ingene neza ugatwira umukuru jewe sinabirwera ko sinzi bitsoba mugabo ngo bamwerana niba tutajina uwo mugore abajya mu itegura effusion araronka effusion amaze kuba effusion cyukura arahinduka haheze imyaka umugabo araza ansaba bande ngamatiye akagano jewe nashaka gusaba ubufasha nanjye nene gusenga kandi umufashe ngira ubugeni k'umugore wanjye ndazi ngene nasigari mwerana kandi nkomeye ko ari kurenga narinjye nanjye kumufasha ndereje nsanga mugabo cyenda bafasha ubaro bakanyura iki ubu murumva kubera ko abona ingene ingeso nziza ziwe zimubaka iyo mugaraje ati umugore reka tugire ubugeni ntazahagaje n'ahantu urukundo nyarwo n'urufatira ngaho ku buntu no kubweranda gutuma uwundi umwubaka mu buntu no mu Kristo agace yifuza nawe kumera gute. Urukundo rero nyarwo ntirushingiye ku bishobisho no kurondera akaryohera muri rushingiye nyabuna ku guhimbarwa n'ibyiza bitwubaka tubona mu wundi rufatiye ku guhimbarwa n'ingeso nziza zitwubaka tubona mu wundi bifatiye ku guhimbarwa n'inyifato n'imigenzo myiza tubona mu wundi bigatuma tutangarira. Murumva ko urukundo nyagora rudafatiye ku cumu natanga rufatiye ku cyari no ku mutima afise. Hagugira rero urukundo muvukanye uti gute bica ku ntambwe zibiri. Izambe cyambere shiburira kure ibinyoma byose wabwiwe byitwa urukundo bitarivyo atarigo ivyo abantu babesha n'abantu shirika urukundo kandi atarivyo bantu bishurire kure kuko anuguta umwanya
urukundo rw'inyabo si ugukunda umubiri, si ugukunda igitsina, si ugukunda lo plaisir. Umaze gushira kure ibyo uzogutanga uteye intambwe ya mbere. Ucuteye ya kabiri naho nukwihweza no gutangarira ibyiza Imana yujuje uw'Imana yaguhaye ngo mubakane. Utangarira ibyiza uw'Imana yaguhaye ngo mubakane yari yamuhaye. Ihweze rero utamari utangaye ibyiza, ingeso nziza, ingabirano n'impano wo mubakanye afise, ubishime, ubihezagirira Imana, ubwira Imana uti ewe Mana waranyomoreye iki kirezi tubana, ahubwo ese wompa tukazosazana. Ntuvuge nka wa mugabo yabwira umugore wiwe ngo umwe muri twebwe niyapfa nzocanja kuba mu misozi. Quand l'un sera mort, j'irai habiter la campagne. Uwo umba yavuga nini? Ngo umwe muri twebwe niyapfa nzocanja kuba mu misozi. Ni Mungu wale. Ihweze, itegereze, tamarira, tangarira ibyiza Imana yashyize mu mugenzi wawe. Wongere ubimushimire nawe, ubimubwire. Nurindira umunsi azoba ari mu isanduku bagira byo kumufuba cyane. Uyo muntu wanjye rero ntabwo yari umuntu w'agatangaza, utangura uvuga ibyiza byiwe byose ari umuzi. Mubana wari wamuvuga ngo wantunze wanjye banza wihweze, urabe, ubone ibyiza bimuri, ubone ingeso nziza afise, utangarire ubuntu bwiwe, utangarire ubweranda bwiwe. Hari ibyiza Imana yacize mu mugenzi wawe, birabe ubibone. Ukaba utabibona nawe wanduje kwifuza amaso, ntuba kurwaye amaso. Ayo maso n'ay'umutima babanze batyorora uyu mutima, ubone ibyiza ko nta muntu n'umwe atagira ibyiza muri. Hano murumva, urabyumva wa mugore we? Urabyumva? Umugabo n'umurabe gusa amasaha 5 ibindi byiza afise. Ntiyamadagarazi cyane, ntiyitwararika iminsi yose yuko muhira hatobura ibindi bikenewe cyane, ntiyamaguhamagara ngo sheri. Nicyo si ikintu cyane. Murabona ko umugabo wawe urugo ahari, abantu abaki reka umugore nawe wa mugabo urabe byiza by'umugore wawe. Murabe gusa ibyo yakora umugore wawe urabe mu matwi, kumena amatwi ahubwo arakumara ibihumbi. Aho ushimira ngewe mama wana umugore amani ibihumbi sinzopfa n'ikirungo cy'ukuri. Intambwe ya kabiri, kwitangira. Urukundo rero ruri mu mugambi wo gutangarira. Tangarira, itegereze, ubone ibyiza biri mu muntu. Hanyuma kwitangira. Urukundo ikindi kiranga no kwitangira. Ntawe ushobora kurusha urukundo uwibuza bagenzi biwe. Niko Yesu avuga Yohana 15:13 bavukanye. Ako niko karanga k'urukundo, mu kwitangira uwundi, gushika no ku rugero ko kumwigura. Kandi kwitangira uwundi bizana ibyamwa bibiri. Icyamwa cya mbere bizana n'akanyamuneza, kuko umuntu yitanga yikagira akanyamuneza. Burya umuntu ikimuzanira akanyamuneza sukuronka ahubwo n'ubutanga. Nibyo no kuronka birazana akanyamuneza, ariko ngo gutanga birazana akanyamuneza gusumba kuronka. Cyane cyane kwitangira abantu, ukwigorera abantu, ukurira abantu. None mwabyeyi ntimubizi ibyo mukorera abantu, ntimubizi ukwitangira abana bawe ni gutera akanyamuneza. Kandi hari ibyo ugira batazopfa bananiwe, batazopfa kandi ntuzobaho ufite kandi urabona mu mwaba umurabiye ntabyo uzigera babwira. Mugabo kwitangira wowe birakutera akanyamuneza, bikakugira umubyeyi, kanatsinda umubyeyi kuko yitangira abantu.
kukwitanga ikiza cyambere icyama cyambere n'akanyamuneza kukwitangira abandi icyama cya kabiri nukuvyura urukundo rwo kwitangira mu bandi kuko uwo witangiye nawe acamenya icyari cy'urukundo kandi agacakunda kuko bacungana umunani imbuto itewe n'imera imbuto itewe n'imera umuntu kandi ngo yimbura bye yamenye wewe rero ni wabiba urukundo uzimbura urukundo uko rero ukunda uko witangira abandi niko urukundo rubyuka muri bo agatinda nawe bakagukunda kubera kwitanga kwawe kubera gukunda kwawe ukunda arakundwa icyo gituma Imana yacu tuyikunda niyo tuyende turagenda tugatinda tukagaruka kubera irakunda ngo urukundo rwayo rukabyura muri twe rw'urukundo wa mugore ushaka umugabo ukunda wabishaka aho bishaka umisiyo bica imbuto itewe imbuto itewe aho ashitse ubone ingene afishe isahani y'indya ucutangura kuvyura umwazi kirabirya aho ndabimbaga mukunzi wawe ingene ufise ingeso nziza yake nivyukuri wewe iyo ndiko ndateka ndakwimvira nganyina kuko yutukabakabuza urumva nkawewe ufite amaso meza kuko ufise mani aca kuremwa ingene kiri uwambaye amaso wewe biba urukundo uzimbura urukundo kuko umuntu yimbura ivyo yamye muri ibi bihe rero ubugunge n'uburyarya byandukira benshi gushikana abavyeyi batiyumvira abana hari umugabo yagiye kugurisha inzu ziwe zose ariko ararondera nzigura abana none kugurisha zose abana babona nararondeye n'abavyeyi murumva turi mu bihe rero hari uburyarya no kwikunda n'ubugunge byandukira abantu hagurukira urukundo wa mugabo we kunda umugore wawe kandi umukunde iminsi yose kunda umugore wawe kandi umukunde iminsi yose niwumva umutima wawe ugomba guhengamira ahandi hantu uca ubimubwiye wa mugore wawe tende umva ko ntabwo kuyimora umutima uratangura guhengamira ahandi hantu umugore aranga ureba nshaka yuko iminsi yose nzogenda tuzoba turi kumwe turamenya ndumva ko byongora ndabikubwiye kugira ngo musabire kandi murabyumva umaze kubivuga ngo imbere wawe shetani yakira kuboha ikitaka tubashaka kuko iminsi yose shetani igomba gutakaza umuntu imutwara mu kiri kandi ikamupfunga umuntu umaze kubivuga uti wa mugore wawe genda kandi kugira ingorane hari umugore araho yambaye nk'ikimata agomba kuzaranza iyo ni wose ndagusabye unsabire kandi ufashe ndakubwiye kugira ubimenye kandi nanjye mbohoke kuko utabivuze ukumubosha kuko kuri numa bituma wa mugore akwigira kububaje ariko ubivuze ukabidenonsa ubasha shetani yamukoresha yarifise ikimutakaza mbere umunsi umwe guhamagaye ugafata telefone bamugore wawe kumwitaba umugore aca mwitaba alo agaca ku wa mugore umuhamagara uramabarira bahamagaye ingira ngo telefone yacitse nashaka umenye ko warondera umugabo wanjye ndamubura yagize ati yego niba narondera uwo ari hafi ndamubuye mbega urinde wo murondera warondera umugabo wanjye uri mugenzi wanjye ko nta wondera umugabo wanjye atari mugenzi wanjye nta muntu ushaka kurondera umugabo wanjye umurondera adashaka kumumenya wa mugabo telefone dore wa mugore umugabo akurondera adashaka umugabo wamenya telefone urabyumva kandi umugabo afite telefone adashaka ko umugore yita bamenye n'ibintu wa mugabo uyu munsi nyine
uyu munsi nyene birarangiye. Uyu munsi nyene turabahakanye mu bitaro. Kirazira ko haba umuntu avugana nawe wa mugabo we umugore wawe kigira kabiri. Kirazira ko umuntu wa mugore we avugana nawe adashaka kwegera. Kirazira. Uyu muntu ninde? Akaba ari Yesu Kristo ko. Umugabo akaba ari ubundi muhemu wo ngaha agomba gutwara mu nzira y'ubuhemu. Musomere mbi jewe n'umugabo wanjye ntawuca. Jewe n'umugabo wanjye ntawuca. Jewe n'umugabo wanjye ntawuca. Ukaba wibaza kandi ko abantu bameze kirabirabura. Iwanje sumu. Aho bamugabo ugiye gucyo umugore. Acagira niyo umugabo yanyuze abandi bo bari n'abagabo. Abandi bo bari n'abagabo. Wa mugore umugabo yareka agase umugabo aho yarahubutse nasi. Yarahubutse. Atari ndagira ngo twose no gukupe no gudesana mu bice cyane. Hagurukira urukundo, kunda umugore wawe, kunda umugabo wawe imisi yose kandi ntagire uwaca hagati. Mwabavyeyi kunda abana bawe. Abana bakuzwa n'urukundo, abana babeshwa n'urukundo. Nimwiyumvire ngo abana bakuzwa n'ibyo mubaha. Oya, abana babeshwa n'urukundo, abana bakuzwa n'urukundo. Mutabahaye urukundo. Ibi byose mushobora kubaha ni n'ubusa. Ibi byose mushobora kubaha n'ubusa. Muzogira ngo muri ko murabaye ibintu usange nta bantu bakiri. Kuko abana bakeneye urukundo. Ari n'ababyeyi biruka bakiruka mu byuka turukira abana. Akiruka bagaheza kwiruka abana barapfuye. None abo bana birukira bariyeri barapfuye. Imbere yo kwirukira abana banza bagira abana. Imbere yo kwirukira banza bagira abana. Bamaze kuba abana rero birukira kuko urafise abana. Bamaze kuba abantu birukira kuko urafise abana. Kunda abana, mwabavyeyi kunda abana bawe. Abana bakuzwa n'urukundo, abana bakuzwa n'urukundo. Mubaho urukundo, mwabibe n'urukundo. Ntimwiyumvire ngo bijya mubaha televiziyo, dessin animé, amatelefone, amatablete, ngo abana bagenda bakundana. Ivyo nivyo birabaho. Umwana yitwa n'ugukundwa no guhabwa indero imugira umuntu. Ingingo ya gatatu, hagurukira ubutungane. Hagurukira ubutungane. Uyo mugabo wiwe Yozefu yari umuntu w'intungane. Asida hateba kuko mukoze ibyo bindi byose navuze ubutungane bureko buriko burasasa. Ariko mumenya neza ko yangeso runtu y'ubutungane y'uguhazina muntu wese icyo yagenewe nuko Imana icyo yagenewe ariho byose bishingiye. Umugore wawe muhivye yagenewe, abana bawe bahivye bagenewe, umugabo wawe muhivye yagenewe. Kirazira kwiba umuntu ibyo yagenewe, kirazira ibyo afite uburenganzira. Nicyo gituma yabatumiriye ibintu bitatu kugira ngo mugendere ijya ngeso runtu y'ubutungane. Icya mbere, kurakarenganyo mu nzu. Kurakarenganyo mu nzu. Wa mugabo we kurakarenganyo, urabe ko mu nzu umugore n'abana bafise ibyo bagenewe. Wa mugore kurakarenganyo mu nzu, urabe ko umugabo n'abana baronka ibyo bagenewe. Umwe wese akore icyo ibanga ryiwe rimusaba. Ubwa kabiri, vugana, baza umwe icyo akeneye. Kuko ntibikwiye kwibaza rero ngo ibyo bakeneye nibigireka ndabibahe ntazi ko ari byo. Mbanza kubabaza mukeneye iki, hanyuma ibyo bavuga ko bakeneye sinca njana ko ngo ibyo bavuga rero nibyo bakeneye. Kuko umwana ashobora kumusaba imoto atari yakeneye, ashobora kumusaba umuduga atari wakeneye. Ni ukubanza kuraba
utwushishoza nkaraba kw'ivyo asaba bitunganye, nkabija inama n'uwo twubakanye tukabirabira hamwe, hama tumaze gusanga bikenewe kandi bitunganye tukabikora. Kuja inama, ahari inama, ibigiye inama bigira imana. Ubwa gatatu, ubutungane duhabwa n'Imana. Zana ubutungane duhabwa n'Imana. Ubutungane duhabwa n'Imana nabwo bushingiye ku bintu bitatu: kwamanzi ko ngabwa kandi beshejweho n'Imana, kwamanzi ko ngabwa kandi beshejweho n'Imana, beho ngabwa kandi beshejweho n'Imana. Ubwa kabiri, kwamandondera kumenya icyo Imana ishaka ko. Ubwa gatatu, kukirangura. Ubwo nibwo butungane tuzanirwa n'Imana, kuko Imana ni itikirira. Ukwama rero nemera ko ngabwa n'Imana, ntamanshaka kwigamburukira, nemera ko ari ingabo kandi besha. Ugabwa n'Imana nawe ntabaho nk'abugabo bw'ingabo, abazi ko agabwa n'Imana agengwa n'amabwiriza yayo. Ubwa kabiri, kuguma ndondera igihe cyose icyo Imana yiteze ko, icyo nshaka ko. Ubwa gatatu, maze kukibona kukirangura, ibyo ndabikora, Imana irangira intungane. Nicyo gituma umuntu wese yamarondera kumenya icyo Imana imushaka ko kugira igamurukire, uko bukeye ko bwije bikarushiza k'umuntu. Muri ubwo rwanyu rero nihava ubusuma, muri ubwo rwanyu rero nihava uburyarya, muri ubwo rwanyu rero nihava ugusesagura, muri ubwo rwanyu rero nihave ugutongana n'ugutorogana, nihajya ikiyago n'ikiganiro, nihaba inama n'ingingo. Urugo rwanyu ntiruzira ikinyoma n'ububeshi, urugo rwanyu rusasemo ukuri, rusasemo ukuja inama, rusasemo ukuronderera hamwe ubuzima n'ubutunzi bikuza urugo rwanyu ruzoba rushashemo ubutumwa. Kandi nta kwidoga ngo mu gihugu ngo harekeye ubutungane. Imbere yo kuba mu gihugu harekeye ubutungane, igihugu wawushinzwe buriyo, igihugu wawushinzwe none abandi n'umukuru w'igihugu. Nta gihugu kiriho hajya iwawe, ni wawe urugo n'igihugu wanga, ni wawe urugo n'igihugu. Mbere nk'uko igihugu cyama kigira kundwi inama y'ishingano, niko umugabo atwara neza igihugu ciwe yama kundwi afise umunsi w'urwimo inama y'umuryango, inama y'urwimo. Umugabo atabigira n'uwuguriye akajagari. Umugabo ataba mu rugo indwi igahera, iyindi igatangura, iyindi ukwezi kukaza, ukundi gatangura, abana baryama atarakana, bakavyuka akiryama. Gushikaho baza nyina mu bega mama, wa mugabo aheruka ngaha ryama. Uyo bamukubise kudeta ntawe uzomurira. Mbere arayikubita ahubwo hari n'icyo ntaruwa. Umugore aja kwiriga akirirwa avuga kuzwa umenga nerefu, abana bari bonyene gushika naho umugabo afuma ari ngaho, akaba ariwe yonsa umwana, akaba ari baraba kw'ibyo kurya byayo, umugabo ari kwirigara kuvuga, umugore kwirigara kuvuga kuzwa. Umugabo uyo mugore yaramaze gutura, uyo arutswa n'igitsina gihotse, arutswa n'inkingi yo mu nzu yo urwara utekanye, arutswa n'igitsina gihotse c'usonza ugakasha.
rugo zana ubutungane mubuzane mukunje inama n'ingingo umwe wese atore ingene urugo rwiwe rutwagwa wa mugabo ubije inama n'umugore igihugu cyacu ko gitwara kandi uko kugitwara ni ukuvuga ko wowe udakora byose wa mugore ukora byose wa mugabo ukora byose birajinama amafaranga wewe wa mugabo ni buhembe abo si ugera we ni uzana President, why are you doing that? President, you don't do you got to do not why you take a set and you none is honest. Umugabo nawe agiye kuba ashinzwe gutwara akongera kwa sebaza kurabinja zo mu mbono. Akaza kuraba ibyo babitse mu cyumba hari inyuma akaza mu mahera akaba yabinda akaba yajera zanuhu umugore ni ministre des finances ni washinzwe ibigega zanuhu umugore wa mugore Hadi pesa wa mbogo vyandiki utenda kwa raporo nani ya raporo financier yose hadi mradi na mkapata budget muko zisokoresha wabona abantu bazi gufata hari abantu bataka bakapute duro igihugu twawe na iwa mutsawo ande tware nezi igihugu cyawe ega batwara nabi igihugu igica abantu nuko batwara nabi igihugu cyawe ubutazi gutwara n'igihugu bw'ibindi atwara neza n'igihugu cyawe imbere yo gusaba gushyirwa amabanga yandi yanzura muri neza amabanga y'Imana biboneke kandi umutware neza twara neza nawe wa mugore mvuze ngo umunyabiriga mucushira hagati mu ryinyo ariko nzoyagera muteza kubijya inama mukaje inama uyu muri kwezi amanjira kwishura kuko hari ibintu wa mugore kiratira kuhoneza amahera mu itegera ngo ingorane rero y'umugore nuko yari we afite amahera mu mufuko ibintu byose abonyeshaka kandi rero zakura nivyihuta kirazira umugabo mwabivuganye muraje inama ibizokora n'ibitazokora ivyo ntibikenewe umugore ashaka kugura ibintu byose isakoresha atwaye ntiyemera kwigumigaragara ituzuye muhira agumone ibintu gura ibikenewe kandi n'amayori yakore abu kokundwe kugira ngo darahimbiza bya bidakadagura maze imisi najya muri cya kibakure ngo wangire kugira ibyo birakenewe uzobanza ubyumvikane n'umugabo umugabo yakubwira ati jewe ndagushima gutyo umakuru none abantu udakiye kari badatamu hari abantu ukeneye kuyeka atariho ni muti n'abana cyangwa umugabo ujya gusanga keji akaza gusengura ni muri banki umugore akabizi ubwo ni ubuhemu butaba umugore asaba kwega umugabo atabizi ubwo ni ubuhemu butaba apfuye akazosigara abantu baza kumufata bamubarusha umugozi mu kizi jinama wa mugabo we twaranetse igihugu Imana yagushinze wa mugore we gira neza ibintu by'icyo gihugu Imana yagushinze abana babonye ko ari mu gihugu twawe neza gifite umutware n'umutware kandi bumve ko aho hari muri urwo rugo atakajagari kahari urukundo akaba n'ubutungane Imana y'Imana. Amen.